urubanza rwa Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo ku byaha bya ruswa rwongeye kuba hifashishijwe ikoranabuhanga. Ifungwa rye mu ntangiriro z'uku kwezi ryateje urugomo rwavuyemo abantu n'ubusahuzi mu gihugu. Perezida w'icyo gihugu Cyril Ramaphosa ejo ku cyumweru yitabiriye ibikorwa byo gusukura uduce twibasiwe n'ubusahuzi bwabaye mu mujyi wa Soweto. Ethiopia iri hafi kurangiza kuzuza amazi mu rugomero rwa rutura ku ruzi rwa Blue Nile. Ibyo byateje impungenge zerekeye ibura ry'amazi n'umutekano wa Misiri na Sudani bikeneye amazi ya Nile. Ethiopia yakira inkingo za mbere z'imfashanyo y'Amerika. Departema ya leta y'Amerika kuwa gatanu yatangaje ko izatanga imfashanyo ya miliyoni 25 z'inkingo ku bihugu 49 bya Afurika mu bufatanye bwa Afurika yunze ubumwe n'umugambi COVAX. Naho muri Senegal mu gihe miliyoni bitegura kwizihiza Eid al-Adha, minisitiri w'ubuzima yaburiye ko harimo kuboneka abantu bandura virusi ya corona mu gihugu. Abanduye bwa mbere bavuye kuri 70 ku munsi bagera kuri 738 kwa gatanu nk'uko abashinzwe ubuzima babivuga.